ya Rodrigo Goez rimaze kuri fashion uvuga ngo ino equipe itwa Madrid ndavuga wanashaka Zabi Alonso gushira kubwashoye kubaguma muri equipe kuko banamuhaye banashaka inkino kuri 3 bari bamuhaye urukino rwa Talavera baramuha urukino rwa Deportivo Alavés bamuha urukino rwa Sevilla akaza gutsinda inkino kuri 3 zose harimo n'uruvuga ngo n'uruhara rukomeye rw'izina ryande rya Rodrigo Goez ariko equipe itwa Madrid yamaze kuvuga ngo naho witwa Rodrigo Goez karigenza neza naho ariko arafasha equipe itwa Madrid ngo mu gihoze indi equipe yiteguye kumugura neza igatanga amafaranga ashoboka ure Madrid yiteguye gushobora kuba irekuriza rya Rodrigo Goez ahagenda avuga bati Rodrigo twabanye neza bye bye bifuza kugura nde ivyo rero nico kibazo kihari uno munsi kwa Real Madrid ariko baravuga ngo twebwe uno munsi hoze equipe igatanga agafaranga tubuse nta kibazo nakimwe tuzoja ko turekura Rodrigo Goez reka twemere ko buri equipe biri muri business kuko bahagaze hajya bice hajya barakuba korondera agafaranga sivyo ariko haraba aramazina equipe bitunze ukarabambega uno mukinyi afise akamaro kameze gute mbego mukinyi ugiye ku isoko nawe mukuja kumugura amafaranga na gute erega ayo wipfuza urashaka kuyaguha siko rwate par exemple Rodrigo mushaka miliyoni 100 uca kuzisaba kaziguha ariko nawe ugiye kurondera nka Rodrigo ku isoko muzugura amafaranga na gute mbego urahite uronkana rwa service za Rodrigo zimenyere system za Real Madrid kuko cengiye kuraba rimwe na rimwe haramazina of course ngwati yawe nka sacrifice rava mu makipe agyatandukanye nko ndavyuka nka Ozil mu gusoka muri equipe Madrid yamukinyi mwiza yamukinyi akiri kuri ya calibre gutanga biza muri equipe Madrid ariko niwe mukinyi ubona ko nibamwishimiye Madrid kuba kwishimira irindi zina ryose ryabaye hari hari rero mbona kurande rwangire ko no musi bita Rodrigo hari byinshi amaze gutanga i Madrid wanashaka amaze guha nk'ibikomeye nko gufasha no mu gwa Madrid hari byinshi amaze kuba wanashaka yerekana ko umukinyi ashaka kuza kuba mwiza mu myaka iri imbere kandi n'ubu aracagaragaza ko umukinyi mwiza i Madrid kanatsinda ugiye kura muri ya quartier cyangwa bwa bwiza bwiwe n'umukinyi afise quartier nubwo ngo yo kusoma urukino no guhuza no kwati no gutsinda ibitsindi bigiye bitandukanye ugiye kura burya sinda mu ibitsindi by'umuhungu ari mu bahungu ubona bafise ikintu umutima umutwe ukora cyane rero ko murekura akagenda nta mukinyi yama muri equipe birumvikana ariko je murakurane gwanje ko saba barikoze ridasanzwe kuri Rodrigo kuko sumwe ariko yifuza gusohoka i Madrid ariko nabo business ya mari business hari ababwiriza gusohoka n'ababwiriza kuhaguma kuko tukabonye abamenyereza benshi bari kora abakinyi bagiye batanu kukibaza mbega muri kubera iki ko rasanga ari ibibazo bigiye bitandukanye hagati y'umumenyereza cyangwa n'umukinyi ugasanga president nabwo ari ikintu yifuza muri equipe nk'amafaranga ariko cyo kurondera ngiye kura mu buryo bwa karite n'ubwiza bw'umukinyi Rodrigo hari agifite vision kuri Madrid kandi yabwiriza kuba yo hari agatanga service kuko muri equipe iriko iragerageza kwikamata ngivo bibazo ihagazemwo si equipe yabwiriza kwikira yimvira gusora abakinyi batandukanye nka Rodrigo Chembo na abakinyi benshi biri Madrid bosoka gusumba Rodrigo kuko narakubwiye nuko ntari mu bantu babaje equipe Madrid abakinyi benshi no kwirukana bagasohoka kuko amajezi baharano abayambaye ugasanga equipe iramwambaye ayo kwambaye equipe ugasanga ni mwambaye ariko rero nubwo nk'uwo mukinyi nka Rodrigo amaze kuba twari bikombe bya UEFA Champions League gira kuri 2 kumba musunika gusohoka twabonye kuri FC Barcelona bita Frankie de Jong musora musunika gusohoka mukakabya ati sisoka mu equipe igisike no gucaka kwiwe nashaka kumusora ku nguvu n'umukinyi nako nagishaka kukinira equipe Madrid mbona ku ruhande rwanje atabwiza ko ari mu mazina soki Madrid Houston Rodrigo Goez ize karakora kuno musi ngo ntabwo ariko barabishima mugabo mu gihoze equipe iratakumureka kora ko ravuga ngo naho ari muri equipe ya Madrid niwa mukino uvuga ngo adafite igikundiro muri equipe itwa Madrid urekura Rodrigo Goez mu gihe byo bahaje equipe kanaka ikamugurisha nako ikamugura ubwo ntichobora igihombo gikomeye muri equipe itwa Madrid kubwawe bwana Houston je ndibaza neza na neza yuko udakenera Rodrigo Goez Real de Madrid abwo numumenyereza ya udakenera Rodrigo Goez biravuga ko nimba Rodrigo Goez ari muri equipe ari muri babakino uvuga ngo badafite igikundiro muri equipe kuva na kera tugende buhoro buhoro ndaza warashaka ndaza n'ubuntu butandukanye mu bakinyi uno musi Rodrigo Goez nivyo kuva mu Real de Madrid biza kuva ku bugombe bwiwe kuko kontra yiwe uno musi no mu Real de Madrid izorangira mu mwaka wa 2028 ashobora kuvuga ati rero Jesse nshobora gusohoka mu Real de Madrid akahaguma akarinda maka kontra yiwe igahera biravana n'amahitamo ya Rodrigo Goez nkuko twabonye muri za FC Barcelona ba Frankie de Jong banka gusohoka ariko no musi ubona yuko numwe mu bakinyi beza cyane FC Barcelona itunze kanatsinda yishimiwe n'abakunze ba Real de Madrid ndetse na staff y'umugwi wa FC Barcelona ariko ivyo byose kugira Frankie de Jong bikunde ari uwari uno musi byavuye kumumenyeza Dieter Hansflick kuko kuri Xavi Hernandez yari masti gusohoka umugwi wa FC Barcelona ariko no musi ndagaho kandi kuri Rodrigo Goez byagaragaye kuva na kera ko atakunzwe no mumenyereza ndavuga Xabi Alonso avuga ati wowe mu mikambi yanje nturimo urategerezwa gusohoka umugwi wa Real de Madrid none musi karakinishwa kuko tubona yuko
ni wa mukinyi ariko arafasha Xabi Alonso kwikura mu bibazo kanaka yararimo kugeza kuri uno munsi kuko Xabi Alonso yari kuri pressure imusohora umugore Real Madrid ku bwa resultat mbi karatanga ariko nyuma yo kwifashisha Rodrigo Goes biko biragaragara yuko asa n'uko arakonvenka imitima y'abakunzi ba Real Madrid kubera yuko aga performance ari ukuntu kateye imbere gatoya kandi kanatsinda uravye ariko abifashwamo n'uwo mukinyi Rodrigo Goes yavuga ko atari mu migambi yiwe ariko uranyumva kenshi tuvuga ati rero kumbe Rodrigo Goes bivanye n'ivyo karakora tugiye kandi gusubira kumubona agaruka mu rutonde rw'abakinyi 11 batangura mu ruhande rwa Real Madrid kubera yuko Xabi ubu yamaze kumwemeza Rodrigo yamaze kwemeza Xabi ariko no munsi urumva ko havyuse dossier ko kandi Rodrigo Goes ari mu bakinyi Real Madrid hamwe hoza agafaranga keza gashoboka baca bamutanga kandi kanatsinda Rodrigo Goes rumwe mu bakinyi ashaka kwinjiza amafaranga menshi mu Real Madrid ashaka kubinjiza miliyoni zigera kuri 90 canke ijana kubera ko n'umukinyi ari kuri calibre yo kugurwa ayo mafaranga ariko no munsi ndakubwira ikintu kimwe Xabi wagaruka kavuga ati uwo mukinyi Rodrigo Goes ndamukeneye ntave mu mugwi ndashaka kumukoresha Rodrigo ategereza kuhaguma bikuranyuma ariko no musi biragoye kubera yuko Xabi yaramaze gutuma umugore Real Madrid ati genda mungurire Franco Mastatuno kuko ndamonya nk'umukinyi ushobora gukoreshwa kandi kanatsinda no musi vyogwa nabi umugore Real Madrid ati gute waje kudukonsomesha amafaranga kukugurira umukinyi utari kurakoresha uri kuranyuma rero kugira ngo ntihaze kwerekana canke kugaragara ishusho yuko Xabi Alonso yakonsomesheje amafaranga adafisi ico ariko aramufasha no munsi mu mugwi wa Real Madrid kuza kugura umukinyi Franco Mastatuno birasaba ko Rodrigo Goes ategereza gusohoka kandi kanatsinda Rodrigo Goes ni umukinyi ashobora kwinjiza amafaranga menshi mu Real Madrid je kubwanje rero Rodrigo Goes umukinyi arakwiye gusohoka mu Real Madrid kuko aramaze kumenya filozofi y'umugwi aramaze kumenya intego canke gahunda y'umugwi wa Real Madrid amaze kugira novuga ati DNA y'uno mugwi wa Real Madrid gusumba uko ba Franco woza ukamanza kubibateramo no kubigisha mu Real Madrid rero uno musayigeze yifuza ivyo bikombe ntiri mu nyubako bikuranyuma ariko sibo decida gusora umukinyi nka Rodrigo Goes nivyo je kanatsinda ndabiharura ko vyo bivuye kuri Xabi Alonso ariko twitege ko Real Madrid ari wa mugwi uzoguma wisanga mu bintu vy'inyubako atari wa mugwi kwa ubona ati waramaze kweza kubaka ekabagwa niki kintu kuko kuri poste ya Rodrigo Goes bazotegeza kuma bubaka bamenya ati mbesha ninde twoza gukoresha kuko no munsi bahafize Franco Mastatuno wenyene ardagira sujya nimero 2 formation barabahinga Federico Valverde na Brahim Diaz nimero 2 formation na Brahim Diaz arakina natanu kibanza misi yose ni n'umukinyi w'umuramparasa muri Brahim Diaz nawe nyene si wa mukino uvuga ati ari fura ngo akwiriye nka Rodrigo Goes ngo tubimubona Brahim Diaz no musaza akagwa ibiharo vyiza ejo bigapfa akabura abonekana rimwe ntuzomuronka igihe cyose umukeneye si umukinya aho zako ameze nka Ferran Torres wa Barcelona je kubwanje rero mbona ko Real Madrid gusohora Rodrigo Goes bariko bita mu bisanga byo kwama bisanga mu bihe vy'inyubako z'umugwi bihe byose Rodrigo Serious gusohoka muri equipe Real Madrid nta gihombo coba kihari mu bakino basanzwe bafise kuri uno munsi ubajije Rodrigo ati Rodrigo Serious gusohoka mu Real Madrid umva Serious ni wagomba sohoka mu Real Madrid byose ndabifatanije hariya nabicurikiranije Serious no munsi Rodrigo Goes Real Madrid yavuga ngo hoza equipe kanaka ifuza kumugura ikazana agafaranga tubuse yaza kwikira murekura mu gihe wamurekuye cyo cyo gice kurekura Rodrigo Goes mbega ho Real Madrid imurekuye nta gihombo cyo bakiyari kuri munsi umugore wa Madrid mu gihe woshobora kuba urekura no mukinyi Rodrigo asanzwe yamukara mu gihugu ca Brazil ino ni kosa rikomeye cyane uburongozi bwa Real Madrid bwo wabukoze kuko ni Rodrigo ubwiwe wenyene amaze kwerekana yuko yipfuza kubandanya kinira no mugwi wa Real Madrid mu gihe rero no mugwi wa Real Madrid ufata ingingo yo gusohora Rodrigo akava mu mugwi wa Real Madrid kurande go wanje novuga yuko uburongozi bwa Real Madrid bwo bukoze ikosa rikomeye cyane kuko ni Rodrigo Goes muri no minsi ariko ararokora umugwi wa Real Madrid ndetse n'umumenyerezo wabo Xabi Alonso cyane mu gihe umugwi wa Real Madrid ubugeramiwe muri zino nkino aheruswe kuba akina ndetse tunibukanye neza yuko mu ntango y'ihiganwa ni Rodrigo ataronswa umwanya wo gukina ariko muri no minsi akanya ariko arahabwa n'umumenyereza Xabi Alonso ni Rodrigo ariko arerekana yuko akiri umukinyi akomeye kandi akiri umukinyi agikenewe mu mugwi wa Real Madrid rero ku ruhande rwanje uburongozi bwa Real Madrid gufata ingingo yo kurekura uno munya Brazil akerekeza mu wundi mugwi nibwo baba baronsa amafaranga menshi
je ndabona yuko goba ari uruhombo rukomeye cyane kuri uno mugwa bamerenge ego kuba ari uruhombo ruvuga ngo muri ino ekipe yitwa Real Madrid mu gihe werekuye izina rya Rodrigo Goes, reka tubirindire turabe iyo byoshobora kuba biriko biraja, ariko kandi tuja muri La Liga nyene ni inkuru uvuga ngo zifatanye, ni inkuru ya Barcelona na ekipe yitwa Madrid na Atletico de Madrid.